iyi ni radiyo BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19 25 31 na 41 no ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, inyeshyamba zo mu mutwe wa M23 ziravuga ko zirukanye ingabo za leta muri Ngungu nyuma yo kwisubiza umujyi wa Masisi zari zarafashe kuwa gatandatu ushize, ariko ingabo za leta zikaza kuwisubiza gato. Ishyirahamwe Arushoto mu Burundi rirwanya ihohoterwa rya kiremwamuntu rirasaba umukuru w'igihugu cy'u Burundi gushiraho umugwi wigenga utohoza ku makosa yabaye mu gikorwa cyo kutezurira abanyororo cyabaye mu mpera z'umwaka wese. Hateze kurekugwa abantu bangana 5,442 muga kwini saa tuvugana abantu barekuwe n'abantu 4,011 gusa, 4,011 gusa. Urumva yuko karakamaramaza. Mu Rwanda, umunyamakuru Theoneste Nsengimana yahakanye mu rukiko ibyaha byo kuba mu mutwe w'abagizi ba nabi no gutangaza amakuru y'ibihuha. Twafitiye n'ikiganiro baza muganga muri mwese kaza muri amakuru yo kuri wa gatanu turi ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa mbere. Makuru ku buryo burambuye ni mukanya. Prime ndi kumagenge yamaze kutugezaho muri make amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi ari mu biro bya BBC i Nairobi. Donald Trump yakatiwe kudahabwa igihano kandi yatanze ingingo z'imperekeza ziriko ku caha camwagiye mu mwaka uheze ku manyanga mu mirimo y'ubugwizatunga. Iyo ngingo yasomewe i New York isigura yuko atamunyororo azojamwo canke ngo atange ihadabu nkuko vyari vyitezwe, ariko ije kwemeza ko abaye umukuru w'igihugu wa mbere wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yanditswe mu gitabo c'abakoze ivyaha imisi 10 imbere yuko asubira ku ntebe y'umukuru w'igihugu. Abashingwamanza biwe baragerageje ariko biranka kwerekana yuko afise ubudahangarwa bw'umukuru w'igihugu. Abagwanya imiriro mu bumanuko bwa California bavuga yuko bariko baratera intambwe mu kugerageza guhagarika imiriro 5 ikiriko irarandagata mu gisagara ca Los Angeles no mu micungararo yaco, ariko bagabishije yuko imiyaga ishobora kongereza inguvu kandi igafata ayandi mayira kuri uyu wa gatanu, bitume igikorwa cabo kigorana gusumba. Umukuru wa komine ya Los Angeles yavuze yuko inkengera z'ico gisagara wo kwibaza yuko hatewe bombe atomike, akaba afise ubwoba ko igitigiri c'abapfuye gishobora kwiyongera cane hejuru ya 10 bamaze kumenyekana gushika ubu. Captain Adam Van Gerpen wo mu gisata ca Los Angeles co kugwanya imiriro ari mu bari ku rugamba rwo kuzimya uwa mbere ukaze muri yo, uwuzwi nk'umuriro wa Palisade hagati ya Malibu na Beverly Hills. Yavuganye na BBC ari mu ikamyo yiwe kwibarabara. Abantu bacu bahashye inkongi bakomeje gukora ubutaruhuka. Iri rigiye kuba ijoro rya gatatu, ubu tuvugana isaa 10 n'igice mu rukerera. Ubu nicaye mu modoka nditegereza umuriro. Turi mu muhanda munini wa Pacific Coast ukikijwe n'amazu atuwe. Iki si igihe cyo kuruhuka. Nibyo abazimya umuriro barananiwe cyane, ariko aka niko kazi kacu. Nicolas Maduro yavuze yuko ikiringo ciwe ca gatatu nk'umukuru w'igihugu kizoba igihe c'amahoro, kuroranirwa, ukungana hamwe na demokrasi. Yabivuze mu ijambo yashikirije ahejeje kurahira amezi 6 inyuma y'amatora benshi bibaza yuko yatsinzwe. Ubutavuga rumwe nawe yitoje muri ico kibanza Edmundo Gonzalez abonwa cane nk'uwatsinze vy'ukuri. Yavuze yuko azova mu buhungiro agataha, ariko gushika ubu ntaraboneka mu gihugu. Ibiro vy'umukuru w'igihugu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika vyavuze yuko Maduro yongeye kandi kwerekana ko ibisabwa na demokrasi ataco bimubwiye. Aya makuru mwumva na ya BBC.
hano muri Kenya amashirahamwe haranira uburenganzira bwa muntu hamwe n'abaganga bashimye ingingo ya sentare ivuga yuko itegeko ryari rihasanzwe rifata ko kuvura umuntu yahaswe kwiyahura ari icaha riteye kubiri n'ibwirizwa shingiro. Kwiyahura muri Kenya ntibyemewe n'amategeko, ababigerageje bashobora gutangishwa ihadabu canke ibihano byo gufungwa. Ariko umucamanza wo muri sentare nkuru yaciye urubanza avuga yuko iryo tegeko rikumira abantu rishingiye ku magara yabo yo mu mutwe, ko rero ritegerezwa gufutwa. Umukuru w'ishirahamwe ry'abaganga b'indwara zo mu mutwe muri Kenya yaciye asaba yuko harekurwa abantu bose bafunzwe kuko bagerageje kwiyahura. Abahinga b'Iburayi bavuga yuko umwaka uheze wa 2024 ari wa mbere washushe cyane kurusha iyindi yose kuva ibipimo by'ubushuhe bitanguye gufatwa. Urwego rwa Buraya rukurikirana iby'ibihe Copernicus rwatoye ko ubushuhe bwiyongeye ko dogere 1.6 hejuru y'urugero rw'imbere y'umuzo w'amahinguriro. Urugero rwavuze ko Urwo rwego rwavuze ko ibi vyerekanye ku rugero ntarenga rwa dogere 1.5 rwumvikanywe ko ipari rugeramiwe no kuguma rurengwa. Imyaka 10 iheze ubu niyo ya mbere yashushe cyane kuva. Umukuru wa Copernicus Carlo Buontempo yabwiye BBC ko ihindagurika ry'ibihe ari ukuri kandi ko abantu bategerezwa kuzohangana n'izo mpinduka. If our goal is to stabilize the temperature, niba dushaka kubuza ko ubushuhe buguma bwiyongera, dutegerezwa gufata ingingo zo kugabanya gushika ku busa imyuka nk'uko vyasabwe n'urwego rwa ONU rukurikirana ibihe. Muri uwo mwanya nyene nk'uko twabibonye mu 2024 ibihe bija vyaramaze guhinduka cane ugereranije n'ivyo muri kahise. Dutegerezwa rero guhindura inyifato kuko ihindagurika ry'ibihe ryadushitsemo. Ndangirize muri Ethiopia aho umushikiranganje wa mbere Abiy Ahmed yatanguje icese isoko nshasha y'imitahe y'ico gihugu inyuma y'imyaka 50 iya nyuma ifuswe mu gihe c'umuzo w'intwaro y'ivyumviro vy'ubutunzi budashingiye kwihiganwa ahubwo mu kubutunganiriza hamwe mu kibano n'igihugu. Ivyo biri mu ntumbero ya Ahmed yo kugerageza kuvyura ubutunzi yongera kwega amafaranga akenewe cane yo gushira mu migambi inyuma y'imyaka 5 y'intambara mu gihugu hagati. Kompani ya mbere yanditswe ngo ishire imitahe yayo ku isoko ni Ethio Telecom, ikigo ca leta co gutuma tumanako. Izindi ziharurwa mu mirongo zitezwe gukurikira. Ethiopia ubu vuba yaroroheje amategeko yayo yo kuvunja amafaranga nka kimwe mu vyasabwe kugira ikigega c'isi FMI cemere kuyiha ingurane ya miliyaridi 3.5 z'amadolari. Jacques, urakoze Prime ndi kumagenge kuri iyo ncamake y'amakuru. Ano makuru ku buryo burambuye reka tuyahere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nkuko mubyumvise mu kanya muri iyo ncamake ya Prime, abashinzwe kuzimya umuriro mu majyepfo ya leta ya California muri Amerika baravuga ko bari mu gutera intambwe mu guhangana n'imiriro y'agasozi 5 icyaka hafi y'umujyi wa Los Angeles. Ariko baburiye abahatuye ko kuri wa gatanu imiyaga ishobora kwiyongera mu mbaraga kandi gahindura n'icyerekezo, bityo bigatuma akazi kabo katoroha. Ni inkuru ya Peter Bowles mugezwaho na Yvette Kabatesi. Nubwo imiyaga ikomeye ikomeje kwibasira ko karere, abashinzwe kuzimya inkongi baracyakomeza gutera intambwe nubwo ari gake gake. Kugeza ubu ni gato bashoboye guhangana n'iyo nkongi yatangiye kuwa kabiri mu gace k'inkombe ka Pacific Palisades, mu gihe wigiye imbere ku butaka inkongi yibasiye agace ka Pasadena itarashobora guhoshwa. Ikirere kiracyarimo imyotsi n'ibishashi bigenda bigwa, naho imbaraga zo kuzimya undi muriro mu gice cya West Hills i Los Angeles zo zagize umusaruro kuko bahise batabara umuriro ugitangira ejo hashize. Polisi ya Los Angeles ivuga ko yataye muri yombi umuntu ukekwa kuba yarateje inkongi ku bushake kugira ngo ahatwe ibibazo, ariko umuyobozi ushinzwe kuzimya inkongi aho yabwiye BBC ko kugeza ubu nta bimenyetso bibyemeza bihari ko inkongi y'ishyamba yitangije ubwayo. Mu mujyi wa Los Angeles abantu hafi 200,000 baracyafite amabwiriza yo kwimuka. Polisi yemeza ko iri ikaze umutekano kugira ngo irinde ibikorwa byo gusahura mu duce abantu bavuyemo.
inkuru ya Peter Bowes. Reka tujye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho inyeshyamba zo mu mutwe wa M23 zivuga ko zirukanye ingabo za leta mu mujyi wa Ngungu nyuma yo kwisubiza umujyi wa Masisi zari zarafashe kuwa gatandatu ushize, ariko ingabo za leta zikaza kubisubiza gato. Ku munsi w'ejo umuvugizi w'igisirikare cya Kongo nawe yemeje ayo makuru ko M23 yishubije umujyi wa Masisi nyuma yo gutangaza ko ingabo za leta zari zawirukanyemo uwo mutwe kuwa gatatu. Navuganye rero n'umuvugizi wa M23 Oscar Barinda, ntangira mubaza uko byifashe mu mujyi wa Masisi. Ntabwo zigeze zidutera ngo zidukuremo, twebwe twakoresheje strategie militaire yuko mbese ni uburyo bwa gisirikare. Twavuye muri uwo mujyi turabareka bawinjiramo tutarwanye, urumva nuko bigeze aho bamaze kwinjiramo twongera tubawukuramo, twongera turabirukana. Mwafashe intwaro zanyu muva mu mujyi gusa mu uburyo bwa gisirikare, nta muntu barasheho. Ni uburyo bwa gisirikare, reka nkubwire. None se ko Kongo ivuga ko mwarwanye ikabirukana? Abo nibo nyine, reka nze nkubwire, iyi ntambara ntayo dushaka. Twe turashaka ibiganiro by'amahoro, urumva. Ni ukuvuga ni kwa kundi mpora mbabwira, twe nta duce tugamije gufata, ariko iyo haje kudutera cyangwa bagatera abaturage bacu bakabica bakabamerera nabi, ni ngombwa ko tubarengera, ni ngombwa ko natwe twirwanaho. Ibyo rero nivuguruza gatoya aho ngaho kuravuga uti twagiye muri Masisi centre, tugeze aho ngaho tuvamo nabo bajyamo turongera dusubiramo, hanyuma ukavuga ngo nta mugambi mufite gufata imijyi y'uturere. Twarabirukanye ko bari bagamije kwica abaturage bari bahungiye mu bitaro, urumva. Tubona bagiye kubica ngo babarangize neza aho bari bikinze. Byabaye ngombwa rero ko dusubiramo turabirukana baragenda. Ubu rero Masisi centre muracyayigenzura kuva ejo ndakeka. Ubu nta mirwano ihari? Nta mirwano ihari, haratuje, hari umutekano n'amahoro. Ahitwa Ngungu muravuga ko naho mwahirukanye ingabo za Kongo ndetse ngo zikanahasiga n'intwaro, aho bimeze gute? Yego, si za Kongo gusa, ni rya huriro. Muzi neza ko Tshisekedi avuye mu Burundi kwaka izindi ngabo, nabibabwiye mu kiganiro gishize. Baje ari benshi, ari isoko, ari ikiguri. Ariko rero twebwe uko tutarwanira hagati y'abaturage, niko twavuye muri centre ya Ngungu, ariko twiga ubundi buryo bwo kuyibakuramo kandi abaturage badahungabanye. Nibyo iyo tuvuze ngo turwana kinyamwuga, nibyo ngibyo tuba tuvuga. None izo ntwaro mu bwabahasize ni intwaro bwoko ki? Ni intwaro nyinshi cyane, ubwoko bwose, intwaro nini, amabombe, ibyo bita za 14, za 12, ibiki byose, intwaro zose n'amasasu yabyo byose twabibambuye. Bagiye bakuye imishwaro. Ubwo bakwiriye imishwaro bagana he? Bagana muri iyo baturutse nyine muri zone ya Karehe, abandi batakara mu mashyamba, sinzi n'inzira izabasubiza i Burundi wabo. Ubwo hari imibare mufite yaba ku ruhande rwanyu cyangwa se ku ruhande rwabo ngo mwarwanaga y'abakomeretse cyangwa abasize ubuzima? Ibyo ntibyabura, ariko uzi ko twebwe twubahiriza amategeko mpuzamahanga agenga urugamba. Ibyo ngibyo ntabwo tubitangaza, nta nubwo twerekana amashusho yabyo. Oscar Barinda, umuvugizi w'umutwe wa M23. Twanagerageje no kumva icyo mu gisirikare cya Kongo babivugaho, ariko no kugeza ubu ngubu nta numwe twabashije kubona mu gisirikare cya Kongo. Dukomereze mu Rwanda, aho umunyamakuru Theoneste Nsengimana ihakanye ibyaha byo kuba mu mutwe w'abagizi ba nabi no gutangaza amakuru y'ibihuha. Ibirego ubushinjacyaha bumukurikiranyeho bishingiye ku biganiro byatambutse kuri televiziyo Umubavu ikorera ku murongo wa YouTube. Nsengimana avuga ko hatabazwa ibyavuzwe n'abatumirwa be, ndetse ko n'ibyo yatambukije bifatwa nk'icyaha yabikoze mu burenganzira bw'ubwisanzure bw'itangazamakuru. Ni inkuru ya Jean Claude Mwambutsa ukurikirana uru rubanza. Nsengimana Theoneste, umunyamakuru akaba ari na nyiri televiziyo Umubavu ikorera kuri YouTube, yahakanye ibyaha byo kuba mu mutwe w'abagizi ba nabi no gutangaza amakuru y'ibihuha. Yavuze ko ibyo yatangaje kuri televiziyo ye ari nabyo ubushinjacyaha bushingiraho bumurega, atari we ugomba kubibazwa. Ngo yatangaje amagambo y'abatumire be uko yakabaye, ntacyo ayahinduyeho. Bimwe mu byavugwaga muri ibi biganiro bishinja ubutegetsi buriho guhohotera abaturage, bamwe bakicwa
abafungirwa ubusa ndetse n'ababurirwa irengero. Umucamanza yamubajije niba ibyavuzwe n'abatumire ariko nawe abyemera. Nsengimana avuga ko yabifashe nk'ukuri kuko nta kindi kintu cyabivuguruje. Ku cyaha cyo kuba mu mutwe w'abagizi ba nabi, ubushinjacyaha buvuga ko Nsengimana yasabwe kandi yemera kujya yamamaza ibikorwa by'iri tsinda. Buvuga ko bufite ibimenyetso by'ibiganiro byabayeho hagati ya Nsengimana na Ingabire Victoire bavuga kuri ubu bufatanye. Uwa nyuma wagomba kwiregura ni Sibomana Sylvain, ugaragazwa nk'uwari ku isonga y'ibyo ubushinjacyaha buvuga ko ari ibyaha. Uyu niwe watumiye abantu mu mahugurwa ku buryo bwo guhirika ubutegetsi badakoresheje intwaro. Niwe watanze amafaranga yo kugura interinete yifashishijwe mu mahugurwa kuko yakozwe ku buryo bw'ikoranabuhanga. Uyu ngo akaba ari nawe wohereje igitabo cy'imfashanyigisho. Sibomana yavuze ko adashobora kuburana kuko arwaye amaso n'umutwe. Nubwo byavuzwe ko ari uburenganzira bwe bwo kwifuza, uyu yashinjwe mu rukiko ko ashaka gukomeza gutinza urubanza kandi ko akomeje kugaragaza imyitwarire itari myiza kuva urubanza rwatangira. Urubanza ruzongera kuburanishwa mu ntangiriro z'ukwezi gutaha, hisobanura uyu Sibomana ari nawe usigaye ku rutonde rw'abaregwa. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuzamiryango, i Kigali. Mukomeje kumva BBC Gahuzamiryango, muradukurikira kandi kuri Kisoro FM mu majyepfo ya Uganda. Abari kuri internet muradukurikira kuri Facebook Live. Tugeze ku isaha ya saa 12:45 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Tubandanyirize mu Burundi aho ishirahamwe Arushoto rigwanya ihohoterwa rya kiremwamuntu risaba umukuru w'igihugu cy'u Burundi gushiraho umugwi wigenga utohoza ku makosa n'amanyanga rivuga ko yabaye mu gikorwa cyo kutezurira abanyororo cabaye mu mpera z'umwaka uheze. Vianney Ndayisaba umuhuza bikorwa muri iryo shirahamwe abisabye nyuma yaho kuri wa kane umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye afuse mu kazi zimwe mu ndongozi nkuru zikora mu biro byiwe kubera amakosa zagize muri icyo gikorwa. Kuva igikorwa cyo kutezurira abanyororo gitanguye mu kwezi kwa 11 ku mwaka uheze, amashirahamwe yigenga yari yagumye yanegura ingene kiriko kirakorwa. Inkuru ya Gildas Yihundi Mpundu yakurikiranye ikiganiro muhuza bikorwa muri Arushoto yahaye abamenyesha makuru. Abo mukuru w'igihugu yarayafuse mu kazi ko mu biro iwe harimo Jean Baptiste baribonekeza yahora arongoye igisata kirayi bijanye n'amategeko n'uburongozi. Harimo kandi Siriro Sibomana yarabi bijanye no gutegura inyandiko zijanye n'amategeko, hamwe na Arcade Harerimana umuhanuzi yarajejwe gukurikirana ibijanye n'amatati. Bose bagirizwe icaha cyo guhemuka mu gutezurira abagizi ba nabi kandi batari ku rutonde rw'abategerezwa guhabwa ikigongwe cy'umukuru w'igihugu. Iyi ngingo yakiriwe neza n'amashirahamwe yigenga. Vianney Ndayisaba umuhuza bikorwa mu ishirahamwe Arushoto rigwanya ihohoterwa rya kiremwamuntu yabigarutse ko mu kiganiro yagiranye n'abamenyesha makuru kuri uwa gatatu. Ni icemezo yuko mu byo twagiye twasaba umukuru w'igihugu mukamo twateye kumviwe ntagarukire mu byo umukuru w'igihugu gusa kuko bari bagize ijya komisiyo harimo nabo mu rutungane. Rero nece yinjira muri abo baprokirere bari bagize amakomisiyo ababoneka ko bagize uruhara bahanwe. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yatanze ikigongwe ku banyororo ku igenekerezo rya 14 ukwezi kwa 11 umwaka wa 2024. Mu bategerezwa gutezurirwa mu kiringo c'indwi zibiri abarenga 1400 n'ubu baracafunzwe nk'uko Ndayisaba vyemeza. Uyu muhuza bikorwa muri Arushoto avuga ko vyatewe nuko igikorwa caranzwemwo ibiturire n'ayandi manyanga. Hateza kuregwa abantu bangana 5,442. Muga kwini saa tuvugana abantu barekuwe n'abantu 4,011 gusa, 4,011 gusa. Urumva yuko karakamara amazi. Muri prison santa ya Rumonge hararekuye abantu ndwi bagirizwa amaviole n'ivyaha batahiza kurekurwa no kwica. Ibururi dufise 11, Igitega dufise 3, Ibubanza turafise 7 barekuwe mu kibanza c'abandi abari kuza kurekurwa. Vianney Ndayisaba yemeza mbere ko hari n'abarangije umunyororo canke bejejwe ariko bagumye bapfunzwe. Muri prison santa ya Rumonge dufise abantu 37, Ibujumbura mu bitwa Mpimba dufise 101 bejejwe baje n'umunyororo bakiri mu mvuto. Bururi dufise abantu 28. Uyu muhuza bikorwa muri Arushoto asaba ko abarekuwe batayifitiye uburenganzira bosubira gufatwa bagapfungwa. Asaba kandi umukuru w'igihugu gushiraho umugwi wigenga utohoza uburyo bwimbitse ku manyanga yose yabaye n'abayagizemo uruhara
kugira bahanwe by'akarorero. Gildas Yihunda Impundu i Bujumbura. turacyagerageza kumenya icyo leta y'u Burundi ivuga kuri ibyo bivugwa n'iryo shirahamwe rya Arushato. BBC gahuza miryango buno tugeze ku mwanya w'ikiganiro cy'urubuga rw'imikino uyu munsi mwateguriwe kandi mugezwaho na Yves Bucyana. Mwereho neza amakuru y'imikino nyahere mu mikino yo guhatanira igikombe cya Champions League muri Afrika. Imikino iteganyijwe mu mpera z'iki cyumweru. Mouloudia Club d'Alger uyu munsi irakira TP Mazembe yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni mu itsinda rya mbere. Ejo kuwa gatandatu AS Maniema nayo yo muri Kongo izakira Mamelodi Sundowns ni mu itsinda rya kabiri. Sagrada Esperanza ikazakina na Pyramids mu itsinda rya kane. Mu itsinda rya gatatu Stade Abidjan muri Cote d'Ivoire izakira Al Ahly yo mu Misiri. Naho mu itsinda rya kabiri FAR Rabat ikazakira Raja Casablanca zose nizo mu gihugu cya Maroc. Ku cyumweru Al Hilal Omdurman yo muri Sudani izakina n'ikipe ya Yanga yo muri Tanzania. Mu gihugu cy'Ubwongereza wahoze atoza ikipe ya Everton Sandwich yirukanywe nyuma y'imyaka itageze kuri 2 atoza ikipe. Uyu mutoza w'imyaka 53 yirukanywe habura amasaha make ngo Everton yakira ikipe ya Peterborough yo mu cyiciro cya kabiri mu mikino y'igikombe cya FA. Umukino yashoboye no gutsinda nkuko nari mbikomojeho mu mikino y'igikombe cya FA mu Bwongereza igeze mu cyiciro cyayo cya gatatu. Yatangiye ejo nijoro, uyu munsi irakomeza ndetse kuwa gatandatu no ku cyumweru umukino ukomeye kurenza iyindi n'uzahuza ikipe ya Arsenal na Manchester United. Ibindi reka tubibwirwe na Prudence Ngiyumva. Arsenal niyo kipe yegukanye igikombe cya FA inshuro nyinshi mu mateka y'iri rushanwa rikuze kurusha yandi ku isi, yagitwaye bugira 14, ariko izakira Manchester United ifite icyubushize nyuma yo gutsindirwa kuri stade yayo Emirates na Newcastle muri indi rushanwa muri iki cyumweru. Uretse kuba aya makipe ari abake bakomeye, uyu mukino kandi wo ku cyumweru uranongererwa ubukana no kuba hagomba kuboneka ikipe itsinda nyuma y'iminota 90, bitaba ibyo hakitabazwa inyongera cyangwa penalty. Manchester United ifite ishingiro ryose ryo kumva ko yasezerera Gunners nyuma yo gutungura Liverpool kuri stade Anfield muri champion ikayihaga 2-2 mu cyumweru gishize. Red Devils kandi isigaranye amahirwe y'igisa n'inzira ebyiri gusa zishobora gutuma itwara igikombe muri uyu mwaka, FA Cup na Europa Cup. Ariko rero abajijwe niba hari icyo ashyize imbere, umutoza Ruben Amorim yavuze ko amavuta ye aramurara ku mubiri ngo aragenda umunsi ku munsi gusa. Mu yindi mikino iteganyijwe mu mpera z'iki cyumweru, Liverpool izakira Accrington Stanley yo muri League 2. Liverpool yasezerewe mu cyiciro cya gatatu cy'irushanwa rya FA rimwe gusa mu myaka 13 ishize. Morecambe indi kipe yo mu cyiciro cya League 2 izasura Chelsea ku stade Stamford Bridge ejo kuwa gatandatu. Manchester City yo izakina na Salford City. Nottingham Forest iri ku mwanya wa gatatu muri shampiyona izakira Luton Town yasezerewe muri Premier League mu mwaka ushize, mu gihe Tottenham Hotspur izerekeza i Tamworth gukina n'ikipe iri mu cyiciro kizwi nka National League. Urakoze cyane President. Hagati aho Manchester United yongereye amasezerano ya rutahizamu wayo uca ku ruhande Amadi Diallo, amasezerano y'imyaka 5 azagera muri 2030. Mu gusoza mbibutse ko muri tennis ku cyumweru hazatangira irushanwa rya Australia Open, niryo ribimburira ayandi akomeye muri tennis buri mwaka. Ayo niyo y'imikino nabahitiyemo. Gendi Yves Bucyana. Imikino yo mu mihingo yose. Urakoze Yves Bucyana ndetse na Prudence Ngiyumva kuri makuru y'imikino. Reka noneho tukomereze mu kiganiro baza muganga mwateguriwe kandi mugezwaho na Yvette Kabatesi. Amibiaze intestinale ni ubwoko bw'inzoka zifata mu mara zikunze kwibasira abatari bake. Nubwo rero kenshi ntacyo zitwara uzifite, ariko ngo hari ubwo zishobora gutera ingaruka zikomeye ku buzima. Turi kumwe na muganga Cyril Semana. Nk'uko iryo jambo rivuga, amibiaze ni indwara iterwa n'inzoka zo mu nda bita amibe, ariko zirimo amoko menshi. Hari ibyo bita Amoeba coli n'izindi zinyuranye zirenze nka 10 na zingahe tutavugira ahangaha, ariko iyo dushaka kuvugaho niyo bita Amoeba histolytica kuko niyo iteje ikibazo mbese mu bantu. Iyo amibe rero yandura gute? Yandura nk'izindi zose? Amibe zose zandura kimwe, kunywa cyangwa kurya ibintu
byanduwe byagiyemo amibe zavuye mu muntu yitumye cyane cyane umusarani mu mwanda mukuru. Niyo rero ikomeye nuko nkuko yandura. Uko yandura iyo tugiye kuvuga nuko yandura. Hama uyo ni kubera iki rero igeraho igakarira abantu? Ubundi ubusanzwe amibe zigira uburyo bubiri bw'irondoka, forme bita minuta. Hari igihe yabaga ari mikorobe itagize ikitwaye ariko igahita yihinduranya muri forme bita histolitika ibije kwangiza umubiri w'umuntu. Hari forme cyangwa se ikintu bita kyste. Kyste ni ikintu bita kyste, twavuga nk'ikintu cy'igikonoshwa cyangwa se nk'ikintu gitwikira amibe ku buryo nta kintu cyo hanze cyaza kuyitera ibibazo. Mbese ni nk'ubu buryo amibe yirwanaho igira ngo ntagire ikintu kizayangiza, babyita kyste. Iyo igeze mu nda iyo kyste ikagera mu bura butoya ihita mbese ishwanyuka, reka mbyite gutyo, twabyita nko guturaga, ikabyaramo forme cyangwa se amibe ziri active zishobora gukarira umuntu. Mu byo bita trophozoite nizo zitangira zikangiza amara. Mu kwangiza ubura bw'umuntu nibwo havamo ibimenyetso binyuranye. Ishobora gutera guhitwa amaraso, ishobora gutera utuntu tutubyimba bita amebome, twatewe n'ukuntu mbese mu bura hivumbuye. Ishobora kugenda ikagera mu maraso, ikaba yatera ibyo bita abcès amibie, ikagera mu mwijima, igateramo ibyimba by'umwijima. Ishobora kugera mu bwonko, igatera ibyimba byo mu bwonko. Ishobora kugera mu bihaha, igatera ibyimba byo mu bihaha. Noneho bya bibazo yateye nabyo bitewe n'uko bigenda bikura bikaba byabyara n'ibindi bibazo nyuma bita complication. Izo complication cyangwa rero ibyo bibazo ni ibihe? Ubwo burwayi rero iyo hajemo amaraso na diarrhée nyinshi, ingaruka nuko umuntu ashobora kugira ikibazo cyo kubura amazi mu mubiri, akagira icyo bita déshydratation. Umurwayi ashobora kugira ikibazo cyo kubura amaraso kubera ibyo yitumye hajemo amaraso menshi. Iyo bikomeje ntavurwe bishobora kumuhitana. Ikindi twavuga nuko ya amibe yinjira mu mbura, iyo ikomeje kwinjiramo cyane hari igihe igera noneho ikinjira mu maraso, mu mitsi y'amaraso, noneho igatembera mu mubiri wose ku buryo igera mu mwijima. Urugero, iyo igeze mu mwijima ikaba yatera icyo bita abcès amibie, ni ikibyimba cyo mu mwijima cyatewe na amibe. Abcès amibie rero itavuye hari igihe bigeraho bigashwanyuka, noneho bigashwanyukira mu nda, bikaba byatera icyo bita peritonite, ni infection y'inda yose itewe na amibe. Ibyo byose bishobora guhitana umuntu. Hari na amibe zishobora kugenda zikurikiye uwo muyoboro w'amaraso zikaba zagera no mu bwonko, bikaba byatera icyo bita abcès cerebral, abcès yo mu bwonko. Hari n'izishobora kugera mu ntuza mu bihaha, bikaba byatera ibibazo by'ubuhumekero. Hari n'igihe bigeraho none bikaba byabyara n'umuriro n'ikimura akarwara ibyo bita za abcès pulmonaire. Ibintu nk'ibyo byose bishobora gutera ikibazo umurwayi, bikaba byamuhitana. Dr. umuntu yavuga rero ngo ntabwo amibe ari indwara ikwiye gusuzugurwa? Amibe ubusanzwe impamvu bayisuzugura nuko akenshi nta kitwara, ariko icyo abantu batagomba kwibagirwa nuko hari igishobora kugira ubukana bwahitana n'abantu. Ubundi amibe ziza ku mwanya wa gatatu mu ndwara mu kwica abantu ku isi, iza ku mwanya wa gatatu. Iyo igeze aho rero muga amibe iravurwa? Amibe iravurwa, ariko iyo bikomeye uvura ibimenyetso n'uburwayi aho bugeze. Tuvuge niba umuntu arwaye amibe zitari zajya kuri rwa rwego rwo kubamo za abcès n'iki, umuvura umuhaye imiti ya amibe yica amibe ziri mu ntuza mu mara. Iyo byageze mu maraso hari n'indi miti batera, rimwe na rimwe bashobora no kwitera mu ntuza mu mitsi kugira ngo noneho bizice za amibe zageze ahandi hantu atari mu mara. Akenshi umurwayi arakira, ariko iyo byageze kure, tuvuge nk'umuntu yagize icyo bita abcès amibie cyangwa cyo mu mwijima, cyangwa se iyo byashwanyukiye mu nda bya twise peritonite, nta kundi byagenda, biba bigomba kubaga bakajya no koza mu nda. Biterwa mbese n'uburyo n'imenyetso umuntu afite naho uburwayi bugeze. Muganga Cyrille Semana wadusobanuriraga ku ndwara za amibe zifata mu mara. Ni naha rero dusoreje, twibutse ko dukomeza kwakira ibibazo ikiganiro gasa nuko amabaruwa 2790 cyangwa kuri email bazamuganga@gmail.com. Muramuke neza. Urakoze Yvette Kabatesi na muganga mwaganiraga mu cyo kiganiro gishoje amakuru yacu yo kuri wa gatanu, ariko mbere kubasezeraho na babwira inkuru iri ya mbere mu zivugwa muri BBC muri kano kanya, nuko Donald Trump yakatiwe kudahabwa igihano kandi atazindi ngingo z'imperekeza ziri
kuri icyo cyaha cyamwagiye mu mwaka uheze ku manyanga mu mirimo y'ubugwizatunga. Iyo ngingo yasomewe i New York rero ikaba isigura ko atamunyororo azojamo cyangwa ngo atange ihadabu nk'uko byari byitezwe, ariko ije kwemeza ko abaye umukuru w'igihugu wa mbere wa Amerika yanditswe mu gitabo cy'abakoze icyaha iminsi 10 mbere y'uko asubira ku ntebe ya perezida ku tariki ya 20 za kuno kwezi. Mu kiganiro cy'imvo n'imvano cy'ejo tuzagaruka ku cyemezo urukiko rushinzwe kubahiriza itegeko nshinga mu Burundi rwafashe mu icyo cyumweru cyo kwanga ibirego amashyaka CNL n'unani Burundi bwa bose yari yarushikirije, kuko akanama gashinzwe amatora mu Burundi kanze intonde zabo z'abashaka kwiyamamaza mu matora ateganijwe muri uyu mwaka mu Burundi. Ano makuru yarahagarariwe na Prudence Sengiyumva, ku buhanga bw'ibyuma hari Abi. Mwakoze cyane. Thank you.